Nshuti namwe bakunzi b'imbonesha kure yacu turabaramukije bivanye n'umuntu wese harabiye kino kiganiro cacu nkuko mubona rero turi kwigenekerezo rya 30 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023 ejo n'umunsi mukuru wo kwikukira ku gihugu cacu cy'u Burundi nkuko mubibona twashimye rero gusubira kubereka ibikorwa vya stade intwari ahantu bigeze. Murazi ko twamenyereje ko tubereka ibino bikorwa vyacu haheze amezi abiri. Murazi ko twaheruka kubibereka mu kwezi kwa gatanu, ariko muri kano kanya naho turagarutse kugira ngo twereke amakungu Uburundi canke abatari hafi yo mu gisagara ca Bujumbura babone neza na neza ko ibikorwa bigeze. Nkuko rero mubibona hariya urabona haturi kuri parking urabona ko ico gikorwa muri kano kanya kigezweho bariko bararinganiza. Hajya hepfo gato tumaze kubereka umuserege bariko barakora kugira ngo uzoshobore gusohora amazi vyoroshe, ari nako kandi mubona ko ibikorwa biri ngaha nivyo kunezera ha hejuru. Murabona ko hariya hose murabona ko abafundi bariko baragerageza guteranya amafera beto. Ibintu rero biba bimeze neza cyane. Mukanya rero ngire ndabatembereze tubatembereze tubereke inyuma stade hamwe bahora bita kuri Ecole Française inyuma, tubereke no kuyindi kote iyo kuri Eglise muca muhabona kumbure mubona aho ibikorwa biri. Rero twagiye kugira ngo tubereke neza na neza ingene ibikorwa abimeze kano kanya. Rero dutera intambwe kugira ngo kumbure mubone bino bikorwa aho bigeze neza na neza. Rero twagiye umuserege uzobura inyuma y'ikibuga kumbure amazi ashobore kugira ngo amazi ashobore gusohoka byoroshe. Murabona n'umuserege muremure, ni kinogo kirekire cyane, ubona ko ari ibintu bimeze neza cyane. Kumbure habaye nk'igihe imvura yo biri kiragwa nibaza ko amazi azosohoka byoroshe. Aha turi neza na neza ni imbere umera ko birakora kugira ngo parking izobisa neza, kugira ngo ya plan batwereka kumbure izobiri nga ya parking ibintu bizo bimeze neza cyane. Are turi murabona ko hejuru murabona ko ni amaja kuri Eglise, murabona ko stade inyuma ingeri imeze. Stade inyuma hani amaja imbere ya Eglise, murabona ingene machine irikira hakora neza kugira ngo kumbure ya jardin nziza ya parking zetiro nkimeze neza. Murabona ko turi kuri wa muserege n'ubundi aha neza na neza n'impande ya Eglise. Ahora ko umuserege ari muremure cyane kabisa, ana ko bafundi barimwo bariko barakora kabisa. Urabona ko ari ibintu bimeze neza cyane. Umufurege muremure ugenda ukikuje stade, abafundi bari ku kivi. Murabibona ko ari ibintu bimeze neza cyane. Twababwiye yuko uno mufurege ugenda ukikuje stade anako kumbure ari ibintu bimeze neza cyane. Murabona ko n'umufurege muremure kugira ngo amazi azosohoke neza cyane. Nibaze ko n'abafundi murabona bari ku kivi by'ukuri. Umuserege diko turawukora uburyo uzokura amazi hari haruguru kare ya Muyinga zo gushika epfo kuri Bikoro, kandi dufise gahunda yo kuwukora kuri porturu yose y'intuze ya stade yose. Rero ibi nikorwa by'ibanze twatanguriye ngaho imashini n'igipande tanguye kuduha ni turi equipe 5 rero igipande dufise nk'imetero zingana n'amajana 280 kwaje tuzigabura equipe 5. Rero turiko equipe imwe irafise espace iri kirakora. Rero turiko twategura urabona ko tukiri mu minute twayaje yo hasi kugira ngo dufate amanivo y'umufurege kunzo twara amazi kimeze neza atayisheke kugira hasi. Hanyuma ibisigaye urabona yuko uri ku kipi bikovuga byinshi ko byinshi biri inyuma ntiturabishikako nikuca tubabwira turabishikako. Urabona ko tukiri mu minute twaje yo hasi kugira ngo ibindi bikorwa bibandanye.
ko tubona umengo umuserege ni muremure cyane. Oya imashini irafise ivyo yimba ntabwo turafise amadimension twe duhiga iwacu. Umuserege ntugera hari yamubona. Umuserege turafise amadimension doduga gatoya niyo mpamvu twasubizayo nivu kugira ngo dufate amadimension yacu turondera y'umufurege. Twebwe ibyo turondera nk'abafundi byo tekinike turafise ibyo turondera, ariko imashini mu gutegura hagutse kugira ngo turonke ivyo iwacu turondera mu gifundi. Uvuze ko umuserege uzobukikuje stade yose. Yego. No kuvuga amazi azova muri stade niyo azoza araca muri umuserege kugira ngo asohoke hanze. Yego cyane. Muga turabona ko hari iyo menga ntihari ubu aho amazi ashobora guserukira arengana kumbure kwibarabara kumenga biragoye cyane kugira amazi azosohoke. Mu bisanzwe harya burya ni kaburimbi tuzorimena gushika ifa kuri Igikorwa. Rero izi dimension dufise ngaha turabifise muri plat turabifise ukuntu twabiteguye, yani nitiko turihenda bwa turafise ukuntu hari tuzohategura nyene utwa birabishijisho ntushobora kubibona mugabo bwa dusanzwe tubifise mu mashini kebya ni kuri plat bwa tuko turakora ivyo tuzi. Turangize mu idondora mbo nanje sanzwe no mu chef d'équipe ngaha nitwa Sibomana Rora ndagushimira. Yego murakoze cyane. Nubundi n'igikorwa kibandanya murabona ko aha turacari kuri yakote y'inyuma yo kuri Eglise. Ana ko ibikorwa byo gusubiramo neza stade inyuma bimeze neza cyane basa nabahejeje gukora neza inyuma. Ubona tugeze naho turiko turerekeza kuri kushiramo ry'umupira w'amaguru ku biro ko turerekeza biro by'ishiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Murazi ko ari ku ruhande rwo haruguru navuye ku ruhande rwo kuri Eglise. Murabibona ko naho nyene kuva tumeze neza cyane. Urabona ko n'ubundi gikorwa n'icyaki cyo gusubiramo inyuma. Murabona ko inyuma hasa neza. Abafundi murabona hariya hejuru urabona ko barimwo ibikorwa birimwo bafise udukorwa twisha abafundi. Murabona ko baguma bagira ico no kwita controle buke buke. Tubandanye twerekeza n'imbere ya federation hariya imbere kugira ngo naho nyene muhabone hama duhereze ku ruhande rwo kuri Ecole Française. Tugeze ku ruhande rwo kuri federation. Murabibona ni ku ruhande rwo kuri Ecole Française hamwe hahora judo inyuma. Naho murabona ko naho nyene ibikorwa bibisa nka bya bindi nyene bariko barasubiramwo. Murabona ko ibikorwa naho nyene biko birivugira ni ku mpande zose niko ndabibona. Murabona ko azoba ari ibintu bimeze neza cyane, ariko nkuko umufundi yari yaheje kutubwira ngo umuserege uzobukwikuje stade, ariko urabona ko hino umufurege ntibaratangura, baracari ku mufurege wo ku ruhande rwo kuri Eglise hariya werekeza kuri Fin Bank ya kera. Murabibona aha rero turi ku ruhande rwo kuri Ecole Française hamwe bita kuri judo, hahora judo. Murahabona ko rero niko ibikorwa naho nyene bimeze. Urabona ko bimeze neza cyane. Ndani hari abafundi bariko bararinganiza neza ibintu. Murabona aha naho tugeze ni ku ruhande rwo kwibarabara. Urabona ko tuzungurutse kuri judo. Ubu turi ku ruhande tugarutse aho twatanguriye nko ku mpera zaho twatanguriye werekeza ku ikaburimbo. Urabona ko naho nyene ibikorwa bimeze neza bisa neza, ariko urabona hoho haracari tuntu batararangiza neza, ariko murabona ko naho nyene ibintu bimeze neza cyane. Naha turizera neza ko hazoca n'ubundi muserege nkuko wa muhinga mu bijanye no kubaka imiserege yatubwira. Urabona ko hariya hose ari ibintu bimeze neza cyane, ariko rero tubashimbire sinogera ntabashimiye mwe mwahisemo kudukurikirana. Bandanye mukurikirana bikorwa byacu, mugire sabone subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane, ariko nitworangiza tutaberetse imbere naho reka tubacishirize ko gatonya kumbure naho twari twarahaberetse imbere naho nyene mugende muhabonye. Ariko tubabwire ko no muri VIP intebe zamaze gushika zo muri VIP kumbure
tugiye kubereka intebe ndani zashashwe twaraziberetse ariko n'izindi twarabonye ku kibuga cy'ubuhinga CTN intebe zo muri VIP zimeze neza cyane bazitweretse na hatafoto twafashe kuko urumva ntidushobora kuzifata zidasashwe ariko twarabonye ko ari intebe zimeze neza cyane zifise idarapo y'igihugu hajya wicarira urumva ko azoba ari ibintu bimeze neza cyane biboneka neza ko tuzoba twicaye muri stade y'u Burundi koko twari kumwe na Jire mu buhinga bw'amashusho jwi mwumva yari wawundi nyene Prosper niyibitanga canke umwite Masix tuzosubira ciao ciao